Nongeye kubaha ikaze ku Nkuru TV, ni umwanya w'amakuru agezweho yihuta cyane, amakuru tugiye kugaruka ku yateye ubwoba, umwuka mubi ubandanyije kututumba muri aka karere u Rwanda ruherereyemwo, ndetse tugaruke no ku bijyanye n'intambara igiye kwaduka hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru dukura mu iperereza ry'u Burundi irizwi nka JIDE rivuga yuko aya makuru ryayegeranyije neza cyangwa ryayatohoje neza. Turaza kubabwira ibiriko biratangazwa n'uruhande rw'u Rwanda ndetse n'ibiri gutangazwa n'uruhande rw'u Burundi, aho ari amakuru adasanzwe ari kugarukwaho cyane mu binyamakuru bitandukanye. Cyane cyane tuza kugaruka ku nkuru yanditswe n'ikinyamakuru cyandika mu Kirundi, bavuga yuko ibintu byaba byakomeye kuri ibi bihugu byombi bimaze igihe kinini bidacana uwaka. Twari tumaze igihe tubabwira yuko u Rwanda ruvuga yuko leta y'u Burundi ifasha umurwi wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda na kane mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihe leta y'u Burundi nayo yagiriza igihugu cy'u Rwanda ko gifasha imirwi irwanya leta y'u Burundi harimwo nka Red Tabara. Ibi byose bikaba byarakuruye urwanko hagati y'ibihugu byombi. Nibwo leta y'u Burundi yaje gufata icyemezo cyo gufunga imipaka yose yo ku butaka Burundi buhuramwo n'u Rwanda, mu gihe u Rwanda rwo rwakomeje kwerekana yuko atacyo bapfa n'igihugu cy'u Burundi kubugeraho kurwana, ndetse leta y'u Rwanda yari yahisemo no kubinyuza mu buryo bwiza bw'ibiganiro, ariko leta y'u Burundi bikaboneka yuko nta na kimwe yigeze yemera muri ibyo biganiro. Kuri ubu ngubu hakaba hari umwuka mubi w'intambara nk'uko amakuru dukura mu masoko yacu yo kwizera abivuga. Intambara kabutindi hagati y'u Burundi n'u Rwanda yegereje kuba. Hari amakuru turiko turakura mu iperereza ry'u Burundi avuga ko atamezi abiri ahera cyangwa ashira cyangwa asigaye u Rwanda rutagabye ko ibitero u Burundi cyangwa Burundi rutagabye ibitero ku gihugu cy'u Rwanda, kuko ayo makuru akomeza abivuga nk'uko ari inkuru yanditse mu rurimi rw'Ikirundi. Nguko uko iperereza ry'u Burundi ririko rirabisigura mu ibanga rikomeye, rivuga ko rifise amakuru yo kwizera 100% ko u Rwanda umugambi rugejeje kure wo gutera u Burundi ngo babicishije muri Red Tabara n'iyindi mirwi irwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD mu Burundi. Ariko kandi iryo perereza rikavuga ko hari uwundi murwi ukomeye gusumbya Red Tabara wowo umaze no gucengera mu Burundi mu nzego za gisirikare cy'u Burundi. Uwo murwi urimo ngo mu gipolisi cy'u Burundi no mu mbonerakure no mu bategetsi barongoye u Burundi cyangwa batwara u Burundi, benshi ngo baba bashyigikiye uwo murwi. Bikavugwa yuko iperereza ry'u Burundi ryakomeje rivuga yuko itaramenya neza na neza abakorana ngo n'uwo murwi. Iperereza rikemeza ko uwo murwi arimwo u Rwanda ruriko rurashiramwo ingufu zikomeye kugira ngo ukureho systeme ya CNDD FDD, ngo naho Red Tabara izakoreshwa nk'agapopi kazubagiza leta. Iperereza rya gisirikare cy'u Burundi irizwi nka JIDE ririko ryandikira ama SMS abantu bamwe bamwe bahoze mu gisirikare cy'u Burundi, bariko barabwirwa kwitegurira kurwanira ubutaka bw'u Burundi cyangwa ubutaka bw'igihugu cyabo. Ngo imbonerakure bariko barazitegeka ku ngufu kwinjira mu gisirikare kiyobowe na Generali Ignace Sibomana kugira ngo bitegurire urugamba rwo kurwana n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Hari n'izindi nyigisho zatanguye kwigishwa indongozi mu mugambwe CNDD FDD cyangwa mu ishyaka rirongoye igihugu cy'u Burundi CNDD FDD, kugira ngo bagende kwigisha abayoboye imitumba n'uducimbiri babwira abanyagihugu
kuba magabo no kwitegurira kurwanira igihugu cyabo, ni ukuvuga ibizwi nk'uducimbiri ndetse n'imitumba. Ni inzego zo hasi ziba ziyoboye igihugu nyine, nko mu Rwanda twabigereranya ko guhera mu midugudu ndetse no mu tugari kugera ku mirenge, bababwira ko bagomba kurwanira igihugu cyabo, ko umwanzi yaba agira ngo atere. Ariko nanone aya makuru hakaba arimwo ibintu byinshi cyane, ibintu bishobora kuba bikorwa na leta y'u Burundi kugira ngo bayobye uburari ku migambi mibisha bari gutegura ku gihugu cy'u Rwanda. Mbega bwoba ari ubwoba bwatekeye leta ya CNDD-FDD? Hoho kuri ano makuru y'iperereza arashobora kuba ari ukuri. Icya mbere ni uko mwene ayo makuru iperereza ry'u Burundi rishobora kuyashyira hanze iyo hari ayandi makuru bashaka gusokorora mu bantu cyangwa bashaka gusokorora mu baturage. Ikindi, iperereza rishobora kuyashyira hanze kugira ngo nyine bayobye uburari, bakazubagiza abantu, kandi ari ibindi bashaka gukora, cyane cyane bashaka gutera u Rwanda, nk'uko perezida w'u Burundi yabivuze kenshi ko azafasha buri umwe wese ashobora kugira icyo afasha mu gusambura ubutegetsi bwa Kigali. Kuri ubu ngubu iperereza ry'u Burundi rigashobora no gukora ibyo ngibyo kugira ngo rizubagize abanyagihugu cyangwa abaturage, cyangwa bayobye uburari ku migambi mibi bari gutegura ku gihugu cy'u Rwanda. Cya gatatu, ngo ubutegetsi burashobora kubishyira hanze bigira nkana kugira ngo bereke imirwi irwanya leta y'u Burundi ko bazi ibyo barimwo. Ukundi kuri, hari ibimenyetso byinshi byerekana ko mu Burundi intambara ishoboka muri kino gihe. Kuba leta ya CNDD-FDD byarayinaniye gucyura impunzi ngo zitahe mu gihugu, leta kuba yaranze kuvugana cyangwa kuganira cyangwa kugirana ibiganiro na bamwe mu banyepolitike bahunze ubutegetsi bw'u Burundi. Ikindi, kuba leta byarayinaniye cyane kunesha imirwi irwanya ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD, n'iyindi ikaba iriko iravuka. Ni ukuvuga ko nyine n'iyindi mirwi irwanya ubwo butegetsi iriko iravuka muri kino gihe. Kuba leta kandi byarayinaniye kunesha imirwi irwanya cyangwa imirwi irwanya ubutegetsi bwabo, ahubwo n'iyindi ikaba iriko iravuka. Kuba leta byarayinaniye gutwarira bose cyangwa kuyobora abarundi cyangwa guhuza abarundi bose, igahitamo gutwarira akarwi k'abategetsi n'abandi ba CNDD-FDD bakeya. Kuba leta yarabanje ikanasambura igisirikare cy'u Burundi, ikagiteza urubwa mu makungu cyangwa mu bihugu byo mu karere ku bw'inyungu za General Prime Niyongabo arongoye ingabo z'u Burundi ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuba leta byarayinaniye gutorera inyishyu cyangwa se gutorera umuti ibibazo by'ubukene uzura inzara biri mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose birahagaritse cyangwa ibyo byose biragaragaza ko hashobora kuba abanyagihugu bagira imirwi ya revolisiyo, n'ubwo u Rwanda bikeka rutabigiramwo uruhare. Abanyagihugu cyangwa abaturage bo mu Burundi ubwabo bashobora kubyerekana bidatinze, kuko himirije n'amatora y'umwaka wa 2027 mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe hasanzwe havuga imvururu zikomeye cyane mu matora muri iki gihugu. Ni mu gihe leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye bafatanyije kurongora igihugu cyangwa kuyobora igihugu cy'u Burundi batamwishimiye muri kino gihe, bo bavuga yuko mu bashaka gutegura gusenya leta ya CNDD-FDD ngo haba harimwo n'aba-CNDD-FDD ubwabo cyangwa baturuka mu ishyaka rirongoye igihugu cy'u Burundi muri kino gihe ryitwa CNDD-FDD. Aho bivugwa yuko ibintu bishobora kugenda nabi, no mu gihe havugwa yuko CNDD-FDD nyine imaze igihe nayo iri gutegura intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Bivuga yuko
harayobywa uburari kugira ngo abantu bose bamenye yuko ahubwo ari leta y'u Burundi ishaka guterwa, ko atari bo bashaka gutera. Ni mu gihe hagize iminsi haravugwa amakamyo akomeye cyane azana ibitwaro bikomeye mu Burundi, hakavugwa ko Ndayishimiye yoba ariko arakorana n'imirwi irwanya leta y'u Rwanda harimwo FDLR, P5 ya Kayumba Nyamwasa ndetse n'iyindi mitwe itandukanye irwanya ubutegetsi bwa Kigali. Bikavugwa yuko rero mu gihe hatagira igikozwe kugira ngo ibi byose bihagarare, leta y'u Burundi ishobora kwisanga habi, Ndayishimiye ashobora gusanga yatakaje ubutegetsi, ndetse bigaragara yuko Ndayishimiye ashatse kwishora mu ntambara n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda, bivugwa yuko cyangwa igihugu cy'u Rwanda, bivugwa yuko ashobora kutamenya uwamukubise, kuko igisirikare cy'u Rwanda bivugwa mu gisirikare bikomeye muri Afurika, aho Ndayishimiye ngo nta bushobozi afite bwo kuba yarwana n'iki gihugu, mu gihe bivugwa yuko n'ingabo nyinshi ndetse n'intege z'igisirikare cyiwe nyinshi zacikiye mu ntambara Perezida Ndayishimiye ari gufashamwo Tshisekedi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Ndayishimiye ari gufasha Tshisekedi kurwanya umutwe wa M23, intambara muri aka karere zikomeje kuba uruvangitirane. Kandi turaza kubabwira andi makuru twamenye ajyanye n'uburyo mu gisagara cya Bujumbura cyangwa mu mujyi wa Bujumbura hari gufatwa abantu batandukanye, cyane cyane abagabo n'abasore, biri gukekwa yuko nyine baba bari muri iyo mirwi bikeka yuko yoba yarahejeje gushika mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo isambure leta ya CNDD FDD. Turaza kubabwira kuri aya makuru. Nimba utarakanda kuri subscribe cyangwa ukoresha ururimi rw'igifaransa utarakanda kuri sabone, kandaho kugira ngo igihe cyose turonse amakuru cyangwa tubonye amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi tunyuza kuri iyi sheni ya YouTube Inkuru TV, uzumva mbere bayabona ubwa mbere. Bibe byiza nibyo mbifurije.